Runyuze ninde? Runyuze ntawuzimana. Neza ko mutwenga. Bashaka mumenye ku nguvu. Ati hewe ubu Fanny Lavine yarize. Ati hewe ubavuga icongereza muri Fear Woman. Uti hejuru cyane sinzi kuzomufata kuko ivyawe birateba. Fresh sana. Uzi ikintu atazi. Nta muntu numwe ndiko ndahiganwa nawe jewe. Mpiganwa n'indoto zanje. Nukuri sinzomufata pe. Yavuga icyo koko nukuri. Nkazona mukorako. Ere gufata umuntu muri ko murasiganwa. Reka naranazimya ahubwo. Muga gusahana amaso yazimye urahazi. Hong Kong. Fanny Lavine araja kuba kugwiwe. Baraguhaye ubutumire. Ntabwo bampaye. Ubaza ko kubera iki bataguhaye ubutumire. Yangi nibwo ari ngombwa. Oya. Je ndi ngombwa. Ndi umwe mu muryango wande muri bo. Ntabwo ari inzira iduga mu ijuru. Ishobora no kumanuka mu muriro. Birategwa n'ubugiza ko bibamo. Kuko mariage kinda kivuga mariage ntabwo ari foto. Ntabwo reka ndagutera story. Naragateme nakunda kumubwira azoca kibuka. Nanjye iryo juru ndazi ntajye noja. Ikintu kiryoshe nuko Imana ari izoruca. Nayo ruciye abantu. Ibaze ruciye urubanza rw'iherezo impena ari ruciye bamucoma boja. Umuntu yariyumviriye. Ibaze imbeba arizo ziciye urubanza ipusi zoja. Ibaze abashoferi aribo baciye urubanza abapolisi boja. Cyabo kubitwa nyinshi kuko kutanywa inzoga vyonyene ni navyiza utarinze no kuja mu vy'Imana. Ku magara yawe. Ku magara yawe tureke no kurinda kuvuga ngo uri kurashimisha Imana cyangwa uri mu mabwiriza y'Imana. Ku magara yawe buri ibintu byose byitwa ivyaha nibitugirira nabi twebwe ntabwo ari biteza ikibazo Imana. Nibiza kubikatugirira twebwe nabi kandi ari twe tubikoze. Rero Imana kubera ko ari rukundo yahisemo kubitubuza nk'amabwiriza ariko irazi ko bitayihindura bitayituma itaba Imana. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere. I hope you are doing well, guys. Nariko turashima uwabumbye ijuru n'isi, turashima uhoraho. Ino ni Flash TV 257 mu kazi kayo, nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God, Dr. of Law, aka Diko. Ino ni entertainment kweli turayubaka byanka byakunda, ari nako twakira umwe mu bantu mwari mukumbuye cyane kabisa. Man, numva menga no koma amashimo kukwakira. Hallelujah. Ese twagi mfasha. Hallelujah. Mugabo nk'uwo yakirwa. Akantu ka hallelujah rero abanatraye. Musa. Musi byawe je ndabivuga gute? Introduction yawe irateye ubwoba. Burya mba nakuretse. Wandetse unyihweza ku bwenge. Ariko no wirabira umuntu menga nturi kubona muri abakumbi wa muravye kera wa musomye wa muhere. Yego. Ngira nuko mba nakurabiye mu biyo. Umunsi waje wambaye ibyera nabwo urabirabiramwe n'amaso nkayabona umuntu wasaba cyane umuntu ko turagabasi yandabanye igitsure canke ne bukebuke. Ni ka parashoke. N'abatu n'umunsi ndabihera uraberewe kabisa. Nimba hari n'incuro nabivuze ari kugira ndanabivuge. Ubu nibwo ndabivuze wanabikoze. Kubera ko hari n'ukuntu ubunyone ba wambaye mu buryo udasanzwe unamenyerewemwo kabisa. Si cyane. Yani urakoze. Sa tubikesha Uwiteka. Ari akantu waruvuze ngo dushimire ngo wateretse. Woba yarateretse no mu bumbe hari igihe umuntu araba nk'ikirere kuraba isuku byimeze ukabona ati sangwa koko Imana ariyo yakoze bino bintu kandi niyo nibaza ko level tugeze ko tumuharira ibindi ariko turemera ko ihari ko bigenda kose ikintu kiratangaje biba ari Imana nyene yabikoze rero icyo mba nshima cyane nta nubwo bari outfit cyangwa ibigaragarira nyuma y'amaso mba nshima ko no mu mutima biba bimeze neza cyane kabisa. Yavuze akantu ka outfit nibuka uburyo ngo kagasibije hano haramaniga ngo tuba ubumva ubona banameze neza niko ariko uzi nk'umuntu kubona mwari kumwe ameze neza agenda n'umuduga neza nta kibazo wa muntu ubona muri societe menga n'umuntu yubashwe ariko asanga mani nyuma yo kuwururuka mu yaguhaye lift
agiye kwisigura bikomeye agiye gufukama agiye agiye gusigura agiye gusigura outfit nivyo bakunda kuvuga ahubwo kugafilozofa ukantu uziko nigeze ukabona kuri wewe nyara ukantu ndiko ndavuga sinzi ahantu wari wakanise mutari ko rakaganiriza abantu birashoboka si ikintu cambere kinjemo ndabimaranyemo igihe muri kino gipapayi cyane urumva ari igipapayi citse ni igipapayi tete igipapayi ivamwe amazi bitekeye amagezi meranda tubivuga uko n'amazi meranda arasengeye rero outfit ni kuvuga nayo kuvuga ko abafaransa aribo bakunda kuvuga ngo les apparences sont trompeuses cyangwa the book is not judged by its cover but the content. Nubwo uberewe ari abantu baba baberewe basa neza inyuma bahakoze pe ariko indani hatameze nkuko hagaragara inyuma. Rero je nshima Imana cyane ko ni imbere kabisa aratyoroye ameze neza muri black kuva hasi akarato keza nakunze ukaduga umwanya ucamwo ububona harimo mwe mu bagabo kabisa bifise na po bimeze ukuntu nyene kabisa ni twita jaune mengi bara jaune ripfugitse cyane ku bakobwa bumvise ngo ni kijone ngo cahatari ngo jaune ya Bajaj biremeye n'igiswahili arano nakumvise mu rubanza karankoma ngo jaune ya Bajaj ugati finally jaune ya Bajaj ni kazi hari ni miss bigaza baba ngo jaune ya bidon ya bidon hajya na bidon ni jaune wa bivana ni yari amabido ni jaune ariko bidon tozi buje ni jaune mugama bidon ni jaune ugaye amaso ushobona kala iza kudomina yego ucubibona neza rero nza kutangaza no kuntu bavuze ngo jaune ya Bajaj ngani finally umuntu yazanye kano kantu nawe yari munene ariga kuri yumviriye Bajaj arayiraba neza ndetse nsanga mega Bajaj ntayonzi ucusubiza amaso inyuma kuyiraba neza yana baravuga uburyo kabisa muri black ubona bigufitinga y'amaboko yawe abantu maze iminsi batangarira wanayanyegeje amaboko asigaye yarakuze burya ndakunda kora uducomment kwa abantu niki sinzi ifoto yenda za gusoma n'ibindi byinshi bavuze bati umugabo ukuboko kwaranaje kabisa ino minsi uri kwikorerako mbere yari yaracitse yarahari amaboko yarahari ariko still urumva barinze bavuga ngo nkawe warize ibintu by'amafigure do still ibintu ari ikintu nk'ubu urinze ikintu kivuga ugacugishimangira ko kandi cyari gihari ari uburyo buri kurerekana uburemere bw'ico kintu sindayibukiye yari ariko muga ari ibintu bita magerondif vuga ikintu gishimangira ko ukibyibusha kandi cyari kina nibwo buryo bari kuva ko amaboko yawe yaje mu kabisa no kubaza umuntu umwe mu babivuze wa munyamakuru yavuze ibyo abiri muri ntuze biri mu makomati ndaza kuyasoma ni benshi cyane abanyamakuru ndabakunda iyo bashaka gushikiriza icyumviro cyabo bagitura abantu bakitwaza abantu hari abantu ngo biravugwa ngo hari abantu bavuze kuvuga sanga ni nka general marise ugaca ugenda ukacuvyishura ngurumva ngabo bantu kumbe ubivuze ari imbere yawe rero ndakwakiriye kabisa murakoze igihe cari kinini umwaka wari muremure sinzi ko tuza kugarukamwe cyane mugabo kuko ibyo tugiye kuyaga byanka byakunda hari byiza gusanga bimatanye n'umwaka waheze n'ubu turimo no munsi ariko nkundire maze ndagukese cyane natangiye nkoma amashi shout to you ubona yuko film NSORO yamaze gusohoka ico rero ni kimwe nakubwira kitari muri outfit kiri ndani kiba kinezeye bimwe mu binezera umutima nico kirimo pe urakoze kunkeza ni kandi uko turakora yasohotse impamvu mbrana nagukejeje nabonye bushobora kuba ari ubwa mbere mate bwa kabiri hasohotse episode ifise ntuze umwanya munini uko sinzi ko urabona abantu y'urusoho utona ari kuzumva ngo NSORO ngurajyoshe mwango waduhaye ngo umwanya muto nanje ubwanje natange navati wow sindayiraba maravya agace gato mugabo uvuga ati ndaza kwiraba mu byo guyaga ukumva nyene kuza guteramo ni ikintu nakoze nakigambiriye bitewe nuko nari nabatebeje ndavuga ati bano bantu narasezeranye ko wa mbere w'ukwezi nzoba hino filme none byaratevye ni ikihe kintu noca ndabakorera kigaragaza ko impamvu natevye hari ikindi kintu ciyongereyeko ndavuga ati iminota 30 nahora mbaha kamba kubite agasenkani ijya minota ni myinshi nkubita agasenkani kandi keza ijya minota ni myinshi je mba nayitangariye nk'umuntu bigiriye ibintu hari abantu babona byasohotse uje kuraba nk'umunsi umwe nka shooting ukaraba se nimwe yonye n'inguvu muri ko marakoresha inguvu bitwara cyariho nahuye na estime
yakomeretsa ambwira uburyo mwahuye n'ibibazo iriya rasta ntuze iriya yari yasoza ubushize abahungu barakubitika kabisa. Yes, yagiye nanje urutoki narikanda. Nawe urutoki ngo warumerewe barankanda nk'umwana. Nkibaza ngo ibintu nagiyemwo byo kugira baze barankanda. Ese wowe what is this? Wowe biretse. Nza gusanga ariko ugi kikurimwo kiba kikurimwo kandi wakigushizemwo arakubaza ngo uri kugikoresha iki? Ari we rurema. Baza ko rizatarano ni wa mugani w'imbari nkumi 10 oyatijyana ku matara witaranto bari abantu bahawe abantu bahawe amatara yes amataranto kugira bagende bayavyaza umusaruro mwaravuga nti jewe hakomomba iki kintu cy'abandi kandi kigisha ngo ndazi ko databuja wari umuntu w'inkare cyane acara yibika suko y'imwaka gusa ahubwo n'ibihano byagiyeko batayicuruje ngo nateregwe ngo naboho bateregwe hari hanze bace banayihana ufise byinshi ahubwo kandi akantu nyene ngo ko kongerereza abafise kazananye hajya mu bisanzwe rero uzubirebe talent ni kintu mu buryo umuntu wese arafite talent abantu bose bahari barafise ingabirano ahubwo amahirwe no kuyimenya mukayikurikira ukanamenya n'ibikenewe kugira ngo iyo talent yawe itere imbere uwo muntu rero yabise taranto we yabuze ubwenge yaratinye ko investisa mu iyo tara kuko kugira ngo tarayunguke si tarawatsa harimo challenge harimo struggle harimo gufata amariske harimo kwa kwikanda harimo bya bintu by'amariske numva karagwamo neza asa n'umuntu yatinye gufata riske taraburya naho ubuyifise wanse gufata riske ngo widetermine ugende birangira iyo ugize imana ntihombe usigarana ya indi nyene kandi wayiguhaye na urazi gahunda ni nkuri imbere wo mu aboherwa amaboko imugonga acererwe mu nyenga aho bajyanira insya z'amenyo Bible yari ivuga amajambo mutamu ugahita wumva ko ibintu biri seri ko tuntu usigaye unatuzi tw'insya z'amenyo ese mwana ngo haleluya nese diko uretse agasuzugura unsuzugura uba wumva mbimenyo ariko nta nuko biri muri zansi y'agasuzugura ahubwo wa mugabo we mbona hari uburyo buri guhinduka ku mpande nka zose simvuze ko aho uri mubi mugabo mbona menga hari n'urundi usanzwe uri umuntu agiye kurara muri kariya ari ntabwo baragiye utera hari uburyo bukora ibintu nyene kinyamwuga mugo ukabona hari n'ubundi bunyamwuga ku rundi ruhande n'ubundi ugenda wubaka ivyo tuhahere canke turahaheretsa se shaho ndakujana he guhereza no gutanga byose kumva mbaho binkuyemwo uyu munsi ndagufise iyo nakiriye abantu bubatse izina bamaze kuva munsi y'umurongo niko nkunda kuhita abastare mu byumba ndabahamagariyemo bafise ibice bitatu nkuko bisanzwe harimo utuntu n'utudi tukayaga ku bikorwa niyo mpamvu twatangiye tuvuga no kuri soro ariko tukanasoma ibyo baba baratubajije kuko niyo mpamvu uvuga ngo umuntu aba yaravuye munsi y'umurongo burya yukiri munsi y'umurongo nta nabafana kabisa uburagira niko kuri niyo mpamvu mba ndi kuvuga ngo nsoro turahera oya bakwandikiye bo ni benshi cyane nibaze yuko twohahereza ibikorwa uretse nsoro bamaze guha abantu bariko bararaba namaze no kwipininga bayirabe no hasi niyo comment ya mbere itangura ikindi kintu wabanza kubwira abantu cyambere nuko nenda bakumbuye imbere yuko ngira icyo mvuga nari nkumbuye kuganiriza abakunzi gusa ko je ntabansingira burya aya abakunzi batabyemera ntabansingira babara abakunzi ahubwo batabyemera batigaragaza niko bifata yego nta mwansi numwe mvise ko nta muntu araza kumbuza kwinjira mu nzu nta muntu arantegera ngo ntere ibuye mba mbona nta bansi rero akushansoro nk'umuntu postinga nk'ikintu kandi ukakavuga yuko ata kintu wakoze uri kurakora nabi cyangwa hari abagusumbye uwo muntu ntaba ari nk'umwasi mu bikorwa byawe ntaba ari umwasi aba ari umuntu yigenga abayeho muri demokrasi agomba gushikiriza ikintu nk'uko acumva kabisa ni nk'uko nawe twomufatira version tukamuraba tugasanga hari bitagenda tukabivuga jere ntabwo jiwanje ntabwo ibyo bintera na complex nta nubwo jewe nzobona nk'umwansi igihe natashe home nkasanga ntiwinjira hanze avuga ati naza naro uzobatarona natewe kabisa uno umwasi yerekanye nta bansi ngira ariko gusa hariyo nabandi bantu usanga twoja kwita muri kote negative ariko urugero rw'umwansi ruba runini nyagose ruba runini kabisa umwansi ni ikintu kinini terme nini tudakwiye kwaterera ku muntu yavuze
yavuze atana kimwe yakoze. ni kuvuga ngo aba yari n'umwasi niho mufatira ku mvugo ziwe ariko arakoresha abo wona araba cyane igikorwa ariko arakora kuri wewe. Umuntu yiziye nga aravuze nti Libert sindagufana, Libert uri fake, Libert uwo muntu mpite ndamushira mu mazi kwe ayivugiye gusa. Oya kameme rero mba numva nikumburiye abo bantu bose mwizo ngero zose. Nkaba numva nari nkumbuye kubaramutsa na cyane ko benshi derukana mwaka uheze kandi umuntu w'igihugu kabisa ngerizwa gufata umwanya nkaza nkaza pe. Nibaza yuko ico kintu ko nakivuze, nibaza yuko bariko baraba ikiganiro benshi baronse n'ihumure. Mu ma comment menshi ndagusoma hari n'umuntu yambwiye ati shate ko ubugenze bwawe kuri Nsoro buri kurushi. Ati nta kuntu nako umuntu wacu agira ikibazo ugaheruka umuvuga ijyambere ntusore kutubwira amakuru yiwe uko ameze uko amerewe. Bariko nabaye ati nkeka batangiye guhumura Nsoro ngubu namuzanye arahari ameze neza. Ni nyuma y'igihe inkuru bari bafise hano abafana nyamwinshi hafi ya bose Nsoro hari saa 6 twumva inkuru ati yinjiye nyuma y'impome zine bayita behind bars. Amatelefone yari karaca bati yawo kayeti musaza harahiye nanje nabo bati Nsoro n'umuntu wanje ariko nk'umunyamakuru je mbanza nkakora akazi niko kuri ndabizi. Burya umunyamakuru wawe ndabizi rega wese byose duhurizako kubera ko turamutse tubihurije ko ubaye umufana. Uvuze ukuri cyane nshima yuko nahura baza ndakora akazi bati bindi nzobitohoza nimba umusaza umuntu yamugarukira kazomugarukirako. Mugabo igihari coco nuko muri industry wumvise umuntu ngo agiye hari ahantu bari bibi cyane. Solo byari bimeze gute? Byari bimeze bite ndi uvuga iki? Uko abantu bayifashe ntabwo ariko byari bibiri. Ntabwo ariko byari biri. Ariko ipingo ryo ngo waraririye. Sinabonye n'abafunzwe gikisirimu. Erega se no gufungwa gusa. No kuri social media bararinyambitse. Hari agafoto nabonye. Agafoto nabonye cugera nibere muri eglise ndiko ndisengera. Umutipa arapimanya neza hano n'amaboko neza. Cumika ko neza n'inyambika. Ni bateba kuyambika umuntu. Bahise bari inyambika abarundi. Ariko ndabikunda kuko nivyo nyene twari expose, twari gishize imbere y'abantu. Babwiza kutuvuga twavyanka twareka kabisa. Ni kuvuga rero je uko ibintu byari ntabwo ariko abantu babifashe inkuru bayifashe harabayifashe nto nabayifata nini cyane. Ariko ntabwo nahagaritswe kubw'impamvu zuko nakoze ikintu kibi kigambiriwe, ahubwo nahagaritswe kubw'impamvu novuga ngo z'amakuru yari yatanzwe atangwa mu buryo butari bwo. Ni nkuko twari dufise ibi turiko turakora ngaha gacaza umuntu akatanga amakuru hariya muhiriya mwiyanzu. Igihe hari abantu bariko baragira ibi bakavuga ngo namubonye mwafise grenade hariya undi namubonye afise ibi kandi urabona ko ari kamera yonyene dufise. Ego ico gihe ntibaza baje kuraba kamera, baza baje ati iyo grenade iri. N'igihe babona ikintu kivyimbye ati yewe gahenge usanga ari zijya zitunyemwe urabibona. Na cyane ko jemba narahisemwe rero no gukora amafilme irimo action y'ibintu bijanye ni byose biba birimwo ibigwanisho imigere ingumo iti ubuho n'amatopito yaje. Nabonye n'amatopito yinjiye murabarashi kabisa wa Dawidi akaba yituye hasi Goliath hasi ntabwo bisaba ibintu binini bisaba kubiza umutwe ukaviza. Rero habaye nuvuga ngo amakuru baronse amakuru atariyo. Abantu bagiye batanga amakuru atariyo. Hanyuma baje biteze ivyo babwiwe ko ari byo. Noneho basanga sivyo. Basanga nivyo turiko turakora biremewe n'amategeko. Basanga byemewe n'amategeko n'ibikoresho twari dufise barabidusubije nta na kimwe badutwaye. Haca haba impamvu mugabo burya iri umushefu iri umuyobozi ucubwirizwa gusigura ugatanga ntuzenya statement. Nico naciye janwa nja gutanga statement. Ari naho naje kumara igihe kingana nk'amasaha hafi nk'umunani kuri station ya police uri kuri police nkirindiriye kubazwa ko ababwizwa kumbaza siho bari si nabwizwa kuba ntegereje uza kumbaza ko misanze arafite ukuntu bahana amaransenyema niba ikintu kibereye ngaha burya baragitanga ugasanga benshi bakimenye. We rero uciye uvuga ngo uciye ugisolvinga wenyene uteforumye n'abandi bari babimenya hariya bica byitwa ko bari gukoze
iperereza nabi cyangwa akazi nabi sindabyinjiramo niko babinsobanurira. Tuba turarindiriye igihe c'amasaha nk'umunani ariko nari muri detention nari muri detention sinahabwige nari mfise ntabwo nari nemerewe kwidegembya nari under custody. Under custody ubwo rero sinza kuvuga ngo nari ndi mu cumba hanze indani ariko uko biriko surumva ko wari kwa kwidegembya umuntu wundi wo hanze abafise muri ayo masaha ntako wari ufise. Ntabwo nari mfise kandi we mbaye wanashaka biriya ni ibintu bisanzwe. Urigero umuntu wumva kubwira ngo nzogufungisha amajambo arafukwa abantu nuko nzi twakora ngo gufungisha akukibaza umuntu arafungisha ubundi buye umuntu mu mategeko none kudodobereje bigafata. Voilà c'est ça alors. Ubu umuntu arinza kufungisha abakudodobereje kuko leta inzego za leta nizo zijeje gufunga umuntu ntabwo ari wombwira ngo ndagufungisha. Ako kantu niko inzego za leta nizo zifunga. Ngo ndiko ngo nzogufungisha none umuntu arinza afungisha ubundi haba hawe babimwe amanyanga kuri jewe ubitura inzego ziradesida kufungwa ziradesida ico zikora. Bitewe nico wagirizwa. Ico gihe rero mva novuga ngo amakuru yatanzwa nabi arashobora kuba interprete nabi ibintu ugasanga byabaye binini ariko twe twari mu kazi. Mu makuru twaronka harimo no kuvuga ko ngo mu byo babahaye ngo harimo inkoho izi zabonetse muri part 9 yasohotse. Biri mu byatumye ibirego biremera. Ntabwo kijya arico kibazo watanze amakuru ivyo bintu yabigize ivyanyavyo uravyumva yabigize ivyanyavyo none nje rusanga dukora amafilm arimwo kurasa n'amapistole cyane mwe babiyumvira ko tuzikura he tuba tuzifise sivyo ibikoresho tugura aho tubwiza kubigurira kandi tubigurira mu gihugu twafise ama facture yavyo biba byaciye ku mipaka byadeduanye nta gitangaje kirimo ahubwo gusa uburyo umuntu yatanze amakuru ivyo abantu bariko barakora ivyo bishobora gutuma batwibazako ariko nsubira inyuma nari mperuka kuzana arrivage y'igikoresho y'imashini. Uragize arrivage y'imashini gasa. Okay. Ayo muntu bagende nimba mutaraba iyi party yasohotse bagende barabe AK47 Kalashnikov na Dragonov y'ubumesha izo boro rero pito yakataraboneka umva je nahisemwo kuzana impinduka jake nze mfungwe 5 ariko ijya 6 bazaba baratahuye ko zijya filime baravye zabarambona z'abakomando natwe atabirenze. Uraza umuntu aguhora ngo ufise igipupe c'inkoho kandi akunda kuraba filime zavyo. Uba wimvira rero bajya abantu bari nibyo twiganirira nawe nemwe ko muri umenga ni big deal. Iyo uravye filime yaba marine yaba snipers ubona bijya nyene kandi ukanayikunda ariko wabona agenda kigize ngo too much no ahubwo ni kwa kwisuzugura tuba twumvenga ni by'abazungu bitubereye. Birasaba rero ko rimwe na rimwe tuzana arrivage zigumeze neza kugira ngo estime nawe yibone. Namutashe ubuzore estime kabisa umwe mu basore nawe ariko barakundwa bikora neza kuva kuri 62 July films. Bona yuko bafise n'ibindi bikorwa bariko barakora bagende bamurabe nimba abantu bariko barakora mwa bino bikorwa tubafate mu mugongo nta gihombo kiba kirimwo kabisa. Ubona yuko ari numwe mu bantu banadukurikiye ariko umwanya n'umwanya mu minsi itari myinshi nabo nyene baraza kumubona kuri Fresh TV atuganirira ibinabere kabisa. Uyu muhungu ni G yawe uramu G ni G yanje kubera nawe ni hustler byaramubabaje yagendeye kuri ca kiraro ega niho ushaka gukora filime d'action bitakubabaje biba byarakubabaje haje niko biri ajya bajya abantu hose babonye bakinye amafilme d'action mugana ivyo mana abana bo muntu ze nimba ngo ari mu biharubure hejuru biragoye ko ushaka kuvukira ku mata ushaka kuvukira unywa amata bagukubitira kuryama urumva baragugenda ku ishuri ni jeep uziyumvire kuja kwiruhisha ukora ibiro 70 ku ntabwo uja kubikora ku myaka 10 muri umusore niyo wabona je team mfise dukorana y'abantu byababaje badakeneye ko bikomeza na Koromba araboneka ko iminyafu yayiri Koromba araboneka ko ingoni z'ubuyobe yaziri inzugi zarabari amapata bamaze kubona urugi zibagongera mu ntuze rwakuriye neza ayo uravuga nti ntibizongere
ngomba guhangana urugira ugufatiye mu ntuze wenyegejemo urutoki ugenda urahiye sinzosubira gukora iri kosa ryo gushiramwe akantu hano bigomba guhinduka kiretse nk'aba Kelsi ku ruhande rw'abakobwa ntimuraba bo byariye gose n'abari abakobwa ntibiba byarabariye ariko nabo baba ari abantu bafise esprit parce que les esprits ziraba contagieuses pas contagieux urashobora kwandukiza esprit umuntu urashobora kubona ibintu urashobora kugira inzara urashobora kumva utigeze ugira inzara ariko ukababazwa n'abantu bafite inzara by at least ariko wowe uhaze hari abantu baba bafite imito hagati aba hustlers reka supportingane dufashanye nabo nyene n'ingwanye rero mu ruhande rwaho kucumenga aba bana bakuriye kuri breba dori wawe ngo binjije muri Nsoro jese ndakwankira niyo equation y'intuze nyinshi jese ndakwankira uramureka duhurira muri entraînement ati dozo muke tiko itatanyura tura kabisa kagerega ntitugenda hariya twimprovise je mbere nta umuntu ashaka gukina muri Nsoro wese ati ni entraînement z'amezi 3 mbona menga urabo akantu menga ubunyegeje kavuga ati hari gihe mu minsi 2 wenye nuba wiyomoye bibanze bikubabaza mbona muri Nsoro no kiramwo gusa ntibyambabaje muri ango byababajemo oya twe dukora ibintu biruhisha ça c'est sûr nico tuma iyo ndiko navuga ngo bigomba kukubabaza si maniere kwerekana ko bidashoboka ndiko nakwereka uze utazi ko ari amasoro ugiye gusemagura kabisa ibintu bidusaba kuruha bidusaba vraiment kuruha gufata riske tukagwa kwisima ibiti bikadukubita nutinyi condo imvura we don't care estime muri episode ikurikira uzobona ko yagiye no muntu z'ibirato birinjiramwe amazi ariko aravuga ati imanje ibwizwa kubaho navyumva n'ahantu twagiye gukorera twarinda gukura impunzu mu kugenda twaca mu mazi kugira dushikire iyo location urumva rero ugiye kuvuga ngo amazi ngo yenga amazi none abantu usanga bataragurika we ntiba birakubabaza iganiro kirasibye sinzi ntiba birakubabaza uca bisubirira inyuma mbere uca bisubirira inyuma kuko na casting itarashikirwa rero ni way yuko uvuga ngo biriya byose tubikora yaba aya mariske tuba tuvuga ngo tugure materiel meza ashobora gutuma ishusho y'igihugu cacu igaragara kugira ngo n'umunyamahanga avuge bari abantu nabahe akitubona gusa hitabone idarapo ry'igihugu kuko natahuye ko igihugu atari icacu ni canje igihugu si cacu ahubwo ni canje buryo uvuze ko ari cacu ucumenga rero abandi bantu kijejwe buryo ibintu byacu ibintu uvuze ati parcelle ni yacu peu importe kuja kuyikora unashobora kugakwepa hano ukimera y'umwaka kubera kuvuga hari abandi bashobora kuyitungana ariko igihe ikintu wakigize icawe umenya ko ubwirizwa rero nanje naravyirabishije it's mine I have to work for it ari n'umutipe kwari kwicaranye hano nende arambye ati burya abana bahungu mu batinyi ati nimba bashobora gukora bino muri industry yacu novuga iconze ama montage atari kirenga ati mwofata ano mayire manyene akayatereka nka Hollywood kuri ari ama montage yabo niki nimba Nsoro urumva ahantu analize yari karama ahantu yantangarije bavuga ati nimba ashobora gutera umugere nk'uwanyawo ntibawudugije ngo bawongereze ntibagize nta ma slow motion yandi ngo ibiki n'ibiki nta migozi ata ahuye n'abari abantu bandi ama staff y'abaremereye barundi muntu zikintu coca kiba waca haba ikintu citwa impinduramatware impinduramatware no kuvuga yakunda kubabazwa je nakunda kuganira n'abantu bari hanze uretse ko abantu bari hanze batazi na situation y'u Burundi geographique ntabazi masane ni wanteye inkuru ari muri Egypt ariko ari president we yacha avuga ngo I'm from Burundi just in the East Africa we are surrounded by Tanzania kaka novuga ngo nimba ngo adresse y'umukire nimba ngo ni umukire w'umubanyi nawe yari uko urabona you know ashatangura kuvuga amapeyi limitrophe you know kugira ngo basi at least umvise Tanzania bakumva ikintu cya something they say it's around ariko urumva ko Tanzania ibisanze ifise credit iyo mpindura amatwara rero ko bari kugira ngo désormais you have to know where the country is. You have to know it. So ntidushaka kubimenya rero tutagize mwe nayo initiative ntibyo kunda twari ko turavuga ku kantu ka duce tunacimuka kwico kintu ego mu mwanya muto wamaze
nubwo kumbura utagezemo indani kumwe ari kuravuga ngo wugaranirwe ariko urumva nta burenganzira nta kwidegendene hoba hariho experience cyane ku muntu nka Soro nzi yuko atakantu ubonera ubusa nari ndi ready. I was ready. wari witeguye Uziki je rega nubu narakunda no kubivuga ngiye nti jewe uko mbona ibi bintu abantu batavyumva cyane hari gihe nzobizira ko n'ibitabo nagiye nsoma byabo nkurikira aya ma sequence arimo. Urazi umuntu yitwa Nelson Mandela? Ndamubona. You know how much he spent in jail? Around 40 years, 40 ans. Benshi nta niyo barakwiza mu bari ngaha. Nino generation. Le héros de l'indépendance. Challenges baho iyo uri kuragira kugira ibintu mwe nibi bitaba bimenyerewe ahantu. Get ready for this. Soro ntabwo babigutera kuco umengo uri mu murongo nawe ubona yuko ugoye ukamenga nyene wona bizira. Kandi hari ibindi bintu wokora utirirwa rahuramo ma staff yo gu Sadiko. Ari umurongo muri bibiri uvuga. Tambaza huri. Ntaco uvuge. Mwirinde guca mu miryango yuguruye cyane. Mwihatire guca mu miryango ifunganye. Kuko mu miryango ifunganye niho hari ubukiriro. Nayo imiryango yuguruye cyane iganisha muri gihonomo. Mahonero kabisa. Imihonero. Wow. You get? Yeah, got you. Rero inyishu urayumva. Nahisemo guca mu bufunganye. Ni filozofi wagiye kubamwo kubera ko wayimenye kuri ubwo buryo ubivuze ngo canke wanavyisanze muza gutahura kuteza guca muri uwo muryango nubu naje nabitahuye mbere ko je narakuganirije ko je burya nakuze ubwonko bwanje ndabwegeza imbere buruta buja kure y'imyaka mfise si nkaraba abantu bakuze kandi ndi umwana kugira menye buriya gukura bisabiki ucahe nimwe nizi nzira rero naco gituma nta nubwo banari mfise ko twari turi kumwe ntabwo banari mfise I was like ndi mukunde nzi byo ndiko ndavuga gukora kataki binakoze ngomba kugamburuka n'inzego zidutwara tugomba kandi encore une chose ndi mu gihugu canje nabo n'abarundi ibyo nta kibazo bya binteye cyane gusa ahubwo nari mfise ikibazo cy'abari hanze nibo bari bahangayitse kundusha abari hanze bari bahangayitse family coach bimeze gute bigenda gute I was like thinking of you know ndiko ndiyumvira my daughter nkuno munsi ntorataha muhira araza kubaza papa ari he she will be nervous she will be like what's going on baza kuba oblige kumubesha isi mwe nivyo gusa mba numva bintera ubwo sino the fact that I was there nta sheni dacik kabisa mukayimvuza akantu k'imirongo muri Bibiliya nibuka twinjira bavuza akantu ka haleluya n'abantu baba bavuga ati Nsoro kumbura ari kara jokinga canke ati ibintu byamufashe nibiki ariko nyabona Nsoro uretse kwinjira muri Yorodani ngo bace Nsoro arabatizwe koko canke erega abana bavuga bati erega muzohava n'ingona zizobahekenya bavuga ati abakenyi ba filime bageze ku rundi kwego abantu no bakivuga ati iyi ni filime nimukabeshe Nsoro warabatijwe nyene ko nanje ama pourcentage menshi ndi mu mugwi wabo ba diko nawe nashatse kuhagera biranga ibaza impamvu ntahageze tino ni film diko nawe kweli nawe nayo nize Zero warabatije naragiriwe ubuntu mubisanzwe ndakubwire tugite kurokoka niba hari ikintu gikomeye cambaye ko mu mwaka uheze nico nyene kuruta ibindi really kuruta ibindi vyarabaye kandi ntivyabaye bintunguye naravyiteguriye tima wanje birimwo ndabikora kandi bingwa neza kandi binzanira impinduka nziza diko woba waruzi ko atakintu na kimwe hano ku isi tuzamana irahari tuzovyamana kugeza igihe dushengeye rero iyo ushengeye nk'akaroro ya mpano wamye uvuga mba mbona umuntu imurimwo cyane cyane kuba ariko barayikoresha bazoyigumana kugeza igihe tutakiri mu mubiri rero ikibazo ni kimwe
turahiga fame hano ku isi turagaragara neza bana turaca ku biti n'amabuye ngo twemeze abantu aki byose bizorangira tubibuze bizorangira ibintu byose uzi ko waronze hano ku isi bizorangira ubibuze n'ivyo ugwanira bizorangira ubibuze ikintu zose ganura kizi mu gihe uzoba ufise imana muri wewe niho uzoba bya bintu byose atana kimwe homvye Nsoro kunteye ubwo numva nyino kamera yanje menga nta urayatse valeur oya ntabwo ndayatse valeur ako nshatse kukwereka ko hejuru y'iyo kamera ntabwo ariyo finalité birangira buriya imana novuga ngo yarangiriye ubuntu yaranteye iteka mu majambo make si ukuvuga ko before nari ndi umuntu atari adashobotse ariko iyo wewe ushobora kwijija niho ushobora gukira iyo ushobora kwijija ata muntu agucira urubanza ukabona ibintu ukabona situation y'ubuzima bwawe ukabona iyo wavuye aho ugeze ivy'Imana imaze kugukorera nawe ugacuharura kuri wewe ibyo ukorera Imana ugasanga nta bihari bica bisaba ko ugira nawe ikintu ukorera Imana kandi kuvuga ngo ni nka community yindi winjiyemo kugira utanga umusanzu ku Mana kuko no umuntu yavuye bazanye no bamugati sensoro ko nakera wari umuntu muzima wari umeze neza gufata ingingo yo gusa dukoresha aro ijambo bakoresha ngo kwihana muri no monde yo gukizwa canke dukoreshe gukizwa wagiye gukizwa ucume umuntu avuze ati wakijijwe iki nigiki wahindutse ko nkobo uvuga ati burya jewe ibi nibi narabiretse ubu nkurikiye uno murongo icyo kintu rero kiba kigoye ukuntu ko je ndi umwe mu bantu bye badakunda ku showinga cyane ibintu biri very personal buriya n'uwakijijwe arafise ivyo abwizwa guheba everyday tureka ivyo bindi bintu ivyo kuba witwa ngo warakijijwe ntabwo ari byo bikugira umugororotsi ivyamwa vyawe canka uwo icahindutse muri wewe rero jewe ni jenzi ivyahindutse muri jewe kandi n'ikintu nashaka cabinteye cyane natangajwe n'ibintu Imana imaze kunkorera n'ubugi Imana imunda ariko ugasanga sindayirondera cyane biba byiza ko ndayirondera nanje abantu bavuga ati umuhungu Nsoro kabwenge bwiwe nka usanga ari mitegateze usanga ari bizindi nyungu ariko gusa nyine inyungu ziranahariza erega nizo uri kuravuga nimba nk'ubu mu mutima uvuga ati je ndaza hanaho byapfira ndumva yuko narifise nk'ideni ryo kumva yuko ntakorera Imana n'umusinga abandi ko ndayikorera niyo nayo ubwayo n'inyungu gusa abantu ubona hano ubwo ari izo nyungu hanene bariko barabona nazanye muco ngaha twari turaganira ku bintu byinshi arambwa ati se shaye ibintu byo kubatizwa byateye cyane mu bastare atabatizwa iki kusanga agaruka rujya nyene nta kintu gihinduka abari wa wundi siwe yavuga ariko ntabesheje mu mutima wamenga kubera byahura no kumenga waheruka kubatizwa niki wamenga ariko aravuga umuntu yitwa Nsoro neza nzamfatu Nsoro yoba nawe ari mu bantu baza kubatizwa ntibahindu mwishura ikintu kiryoshe nuko Imana ari izoruca nayo ruciye abantu hari indirimbo umuntu gucira urubanza wundi nabirenze hari indirimbo ya Mariage Black yaririmbye ngo nuko ari Imana izaruca indirimbo abantu ntibayimenye yavuze ngo ibaze ruciye urubanza rw'iherezo impena ari ruciye bamucoma boca umuntu yariyumviriye ibaze imbeba arizo ziciye urubanza ipusi zoja ibaze we yaratanze n'akarorero ngo abashoferi aribo baciye urubanza abapolisi boja cyabo kubitwa nyinshi acaraza no muri kategori yiwe nk'umuraperi avuga nti rubaye ruciye abaraperi nanjye iryo joro ndazi ntajye noja naisikia filozofi irakaze kabisa rero umuntu wo mw'isi umunyabyaha nkanja nciriye urubanza ndumvugwa ncira nubwo nyene nta bitandukanye ariko akantu keza nikagenda kubariya uwo dukorera ntabwo ari ishimwe ryaba cyangwa tubyereka abantu je nkorera inyuma y'urupfu rwanje ntawe uzoba ncira urubanza muri mwebwe nzoba ndarucirwa n'umwe gusa nakoreye cyangwa uzosangayo umugenga w'ibihe w'ivyo bintu waremye urupfu nico gituma rero umuntu wese ashobora kuyamiza akavuga ibyo ashaka
hejuru so bivuze ko nk'ubu nagaruka mu rugo nkabanyoteye nk'akaruwayare utazobwira ati musaza mumusimbanira akantu yinywe sha mwana nawe kuje nka shitani uje kuntegera aya ntubwiye ngo tsindwa shetani bari kuvuga ati urabona nk'akaru haro nk'abantu bataba rimwe ko umuntu ashobora kwinywera nk'akantu kari mu alcohol bakabyumva nk'icaha hari uburyo nyene nigeze no kuzowenda zimanwamwo ntonagaruka mu bunye nagaruka nuzongera ubwema maze kuvuga ngo naraziguhaye kuvuga ngo narakuboreye ntuzobwiranye nawe ati musaza mu kubita akantu yinywera jewe rero ni citro gusa sinkorera cenda hihana ni citro oya na Sprite rimwe mama na citro ari definisi ibyo bintu atamwambi aga citro oya jewe ntabwo nja mu madetaye ku vy'umuntu agomba restrictions kuko ivyo hari naho bivugwa ko gutandukanye n'abantu kuko kutanywa inzoga vyonyene ni navyiza utarinze no kuja mu vy'Imana ku magara yawe ku magara yawe tureke no kurinda kuvuga ngo uri kurashimisha Imana cyangwa uri mu mabwiriza y'Imana ku magara yawe buri ibintu byose byitwa ivyaha nibitugirira nabi twebwe ntabwo ari biteza ikibazo Imana nibiza kubikatugirira twebwe nabi kandi twe tubikoze rero Imana kubera ko ari rukundo yahisemo kubitubuza nk'amabwiriza ariko irazi ko bitayihindura bitayituma itaba Imana naco kima tubikora twisubiriza ariko ikaguma ari Imana yaba biyicira inyungu za kiremwa muntu inyungu za ubwa ako kantu niko rero jewe inyungu za utazitayeho cyane uwo muntu azoba yaje akavuga ati jewe mba numva ntazokubuza gusa ko je gusa nzogusigurira ivyo je numva wewe wanse kuvyumva ntizoba ari big deal uze mu nzu yaberaho kwinjira ikizi mu nzu yaberaho kwinjira ikizi reka je nakubwiye ikizira ni ikihese sayo madetaye yifana niki ndoro ziko ushatse gutanga ubutumwa bwiza ku bantu banywa inzoga utabaha citro urazibagurira hanyuma ukababwira ati mbere yuko muzinywa tubanze tuganire mbere yuko muborego hari naho birangira batazinyoye waziguza kuruta kubabwira ngo ntinzigere hano mana ko gafilozofi ziko ngo na Jesus Christ ngo arantu yagakoresha mu bukwe bw'ikana ageze ahantu mukini karata kabanza akavuga ati bana canga it's okay hanyuma uze guha ubutumwa nshobora guha ubutumwa umuntu utiidentifiye nawe utisanishije nawe d'abord kugira abanza kugirira icizere yumve ko uri umuntu wiwe ico gihe ubutumwa burapasa kabisa nico gituma filme tudahera ku munota wa mbere n'uwanyuma ari ubutumwa birasa ko ducishamo n'ibitsemaza abantu n'ibitwenza abantu kugira ngo ubutumwa tutariraho buza guca you get rero karibu home man don't worry wenzoza nyene kari nakantu nkubisemwo nsanzwe ivyo bintu ntanabiyoboka urumva mugamba reka koko rero nari ariko man uribagiye ko ari umuntu ndi mu bantu baguhaye ubutumwa mani bunavyibuka sinabiteba ko cane mugaje iriya monde nayigutanze simashaka kwigira umweranda cane ariko numva none agukeza aho numva none agukeza kuko iyo umuntu afashe iyo decision bari decision ikomeye cyane kandi yuko biranagoye umuntu aba afise ibintu bya fame kumenyekana niki kumva yuko aja muri monde agira ahantu ahuriye n'Imana nk'ubuga mba numva yo bari sene nziza nk'ubu umuntu aguseruke ko mu cyumba ugasanga nsora ari karasenga abo nahise ngira ubwoba so egadiko icyo nkubarira iriya no kubera ko mwabonye ifoto nese nk'ubiyo iyi foto ndazireka kandi mwakomeje munyita ngo kugumye tubona ari nsoro muri ya Imana nsoro muri ariko Imana wowe urazi kubinyita sinitaye kuri mwebwe I don't care what you guys say. I care of what my God says. Hallelujah. You get it? Reason why biriya nuko mwagize amahirwe mubona ifoto. Nico gituma muca mugira nama analyse. Me hari abantu benshi baba bakijijwe mutabonye ifoto. Ntimumenye how they are living. Nico gituma na jewe mbere narasenga ahubwo hari yindi ntambwe ntari bwatere. Wow. Nahise ngira ubwoba. Yes. Nk'ubwo nkeka ubundi muntu yogira monde murimwo ni monde rimwe bitsitaza byinshi nimba navuga uko ni monde goye cyane monde yo kumenyekana irimwe ibigusha byinshi cyane kuba mu murongo w'Imana nk'umuntu akijijwe no kubihuza na bino bintu muri ko murakora ubona ko hazova hagera igihe ukananirwa agura bicuritse nagira ndakubwire par exemple ngwano zanje ubuziroroshe ubu niho bikorohera
ese wumva bigikenewe ko nduza ukuguru papa aca kumerera na umugabo kandi wa mugabo yajaje nta mikino ukuvuga utera intambwe inda gace guterera hejuru nona nefu je binsabima niba nshaka gukubita ingumi nshaka gutera ingumi ijana je nterimo bazi ko nona nefu je ari aca baguma cyane urazi aho ni ku ruhande ruvuga ngo bya bintu winjiyemo ahubwo bigiye no kugusahiriza ku bindi bintu diko ahubwo mu ruhande tuje mu ruhande rwo kumenyekana nico nise nk'intambara zidasanzwe umuntu agwana urabizi n'ibyisho umuntu ahora navyo ntonagarukako mba mbona yuko menga ubwo hatabayeho kugwana nyene canke ngo ufashwe ntabwo bubona yuko byo hava bigukwegerana bigatuma utaguma mu murongo mwiza wo gukizwa mbo rero je sinzi ibyo mwe mwabonye cyangwa musanzwe muzi je ndacari wa wundi umwe mwabona artistique nk'umunyamwuga icahindutse ni kiri personnel get icahindutse ni kiri personnel kandi icahindutse cyane ahubwo nateye intambwe yindi ntambwe sivyo yindi ntambwe negera ngana wandeme kugira ngo mu byo nkora ndamushira imbere aba ari we alidinga cyane kuruta uko nkoresha ingabirano yampaye rero ntaco bihindura kuri carrière ahubwo bituma ahubwo ngira inguvu zo gukora kuko sinari nsanzwe nkora nabi carrière ntabwo nari nsanzwe nkora filme nakora zose zubaka abantu zifise amateme yo kubaka kabisa ivyo nivyo tumarenche ndabireka ahubwo nyabona bituma ngira n'inguvu na inspiration zo gushobora gukora byinshi kandi byiza kandi nkimenya kabisa nkamenya uwo ndiwe nuko mbwirizwa kubaho mbwirizwa kubaho nkuko uwandemye abishaka ibindi turagenda tubiyagira mu byo bakwandikiye ari benshi cyane ufite abakunzi benshi mbona bana n'ikirenga sinzi ko nza no kubimara ariko ndagerageza na postinze habiri ni kuri Facebook page yanje no muri community ya YouTube reka mpere kuri Facebook uwitwa Ododo Audrey niyo dusaba ukuboko kwiwe rero sasa ngize imana mpikiye kuri bya bindi wanyagereza ngo abanyamakuru wa muntu yavuga bya bintu ukuboko kwiwe sasa kuratandukanye baba we umuntu se mpava nsoma bino bintu bibaza ngo ndateranije ariko si jewe nsoma ibyo banditse yanditse ngo ukuboko kwiwe rero sasa kuratandukanye no kwa runyuzi kuruzuye cyane mu gihe kwa runyuzi kuzuye kwimirandaranda y'imitsi. I'm sorry guys, je nsoma ibyo banditse ukuboko kwawe runyuzi ninde runyuzi ntawuzimana neza ko mutwenga bashaka mumenye ku ngufu manibaza ngo runyuzi uramutse sinakubaji runyuzi ntawuzi byanyabyo ngo mvuze uburyo namuvuga runyuzi nawe nzi runyuzi ni umuhungu yitwa Noraske ndamuzi runyuzi ni nagatazirano bamuhaye ubu bwa vuba bitewe n'amastaff amazemo iminsi yego ngo ukuboko kwawe kuruzuye tumenga bavangwe then nese what can I say nta kibazo ndabazwa mwaho shiku nta kibazo arabazwe umuhungu ni kandana yitwa Audrey niyo dusaba uwitwa Nana niyo kwizera turakeneye nsolo nabonye ahantu ryari waposinze ugiye mu kiganiro bavuga ati kibazo ca mbere niteze nabaza kubaza ati nsolo igeze he muyidohe ubu nibaza rero yuko ibi byo byanishuwe navuze bayirabe twayipininze bana bahaye n'iminota myinshi cyane kabisa niba zitari bwatangwe film iri hanze uwitwa Emma Birifito wapi nta byawe nta rukundo umufitiye kuva afatwa nta makuru y'umuvandimwe wacu yanditse ikinyarwanda wasubiye kuduha wumva wewe gashahu. I'm sorry twasa nababivuze hari ukubyo umuntu aca afatirwa n'ibindi bintu byinshi ariko numva yuko umusaza kandi n'ikindi ntabwo amakuru yose ari ngombwa ngatangwe n'abantu bazabagomba kuza baravyumva hari igihe usanga ari amakuru y'ibanga ugasanga umuntu ararindiriye naco gituma ubona yampamagaye hano kugira ngo vya bibazo nkumbure bimwe atambaza n'inkuru ya nyuma natanze navuze ngo reka tubitohoze neza kugira tuzobahe inkuru itohojwe neza niyo mpamvu bumba namuzanye kugira byose abibabwira witwa Audrey niyo dusaba yagarutse avuga ngo turakunda ibikorwa vyiwe hejuru cyane. Obedi Vanessa yashize ku uduflyers n'umuriro mwinshi
acashirako flag y'igihugu acagira nkuko ngo umusaza yarahafashe yubahwe gose. Uwitwa Kylian Musa Mbappe imboko nayo A1 manu uri kugira ukuboko gutangaza abantu se magic nabivuze yakunyegeje mu ishati ariko n'ubu kurabonekwamwe ubona yuko aba yambaye ishati imubereye cyane n'agakaruvati yashize ko uboneka nyene nk'umusore w'umunyamuje ariko ari mu muryango w'abantu bamenye Imana. Amen. Ariko agakwafe koko ese ndiko iyo uvuga agakwafe kuzogahindura ko biracagoranye. Ya Imana mu gihe ikwafe yawe yoba itsitaza abakiriso bakakubwira ngo genda wimosha wohinde inde ega je nta mugabo umuntu ambwira hari jambo ry'Imana sivyo ariko bwana witonde ikintu cyitwa ishengero kirafite ikintu cyitwa doctrine ni nk'amategeko ngendegwako mu gihe usanga nk'ubu nk'akarero nsoro ejo uzoba umuninimbyi muri korali cyangwa no gutona makavati umukiriso ngaha yemewe umusore yibashe cyangwa umupapa ategerezwa mu mutwe kuba ameze uko secha ndabihindu ubindu uziko umushatsi wawe uri no mu bintu bijya amafaranga menshi bivuze yuko unawishimiye cyane dikosha uri kurantestinga ariko icyo nzi ni kimwe ntabwo turi ahantu ndiko ndabona idini umenga barifata nk'ikintu kikubuza ubwigenge ari kibi cyane reka niyanze rifunganye vuga kare no gufungana hari ibintu bisaba ko twaguka mu mutwe tukumva jewe ndi umu artiste nubwo bitoba vyemewe ariko ndi umu artiste kandi umu artiste abwirizwa kutabasa n'umuministre sivyo singomba kuba nsa n'umuministre mba mfise look y'umu artiste naco gituma rero ivyo nibaza ko atawo bitirimutse ahubwo bingira umunyamwuga. Uwitwa Zablo wa Zalani irakoze uramubwira ngo tera imbere nk'umuzinga. God de Mark ndayishimiye naduhe episode 9 turanyotewe imisi niboku ntimwamenye ibyabaye ntari amakuru mufise byabaye. Witwa Noella Manirambo abirimwa neza kabisa sivyo arinda guhigisha pe. Witwa Fidos ndayikeza uti twitegurire ibombe ryari ibombe yasohotse mu irabe twabivuze. Witwa Mark Jing Itayeri Pahalia uramumbwira uti kuraje natwe turi mu nzira. Kuri Fibi nahereza ku mugabo yitwa John K. none umukinyi wa filme baze ko umuntu avuze yuko ari mpuzamakungu atawo mutera ibuye oya nivyo uracemera ico. Nubwo nigeze kumva ngo ntimwemerana nubwo ntari nzi hagati ya mwebwe babiri utemera ubundi yarigeze kwinca mu matwi. Je uraza abantu menye abantu bariko baratera ibuye cyangwa bariteye aho nshaka kuritera abura bamenye ndabamenye cyane. Cyo gituma John Kenda muzi twaranahuye one day ariko before nibaza ko imbere yuko aza mbere no mu Burundi kugira lancement ni je na traduire ivyaza kuvuga mu gifaransa tutanazinanye yampaye ama écrit ari mu Congereza traduiza mu gifaransa nibaza ko ari byo bakoresheje ku kino ntabwo bari bageze namumenye tutaranabonana face to face. Nibaza ko rero ubu ku bintu ndiko ndanabona hano Imana ni yabijamwe kuko byose turibishiramwo muraza kubonana mu rugero runini. Ikintu nibaze yuko industry yo nishimira ariko aho cyane cyane mbona bisigaye kuri wewe. Witwa John K yanditse ngo uti John K arakwemera cyane gose ashashira ko utwo bita udutangaza tumenyetso twa gatangaza tubiri. Uti tegura kantu tunyarutsa ashira ko amafaya menshi big respect to you bro. Acaraduza bijya byabanika. Ni John K. Shout out to you my brother. Ubutumwa bwanshikiriye kandi reka ndagutere story. John K sindamuzi cyane ariko arafungutse yaramurikiwe hariho imvugo twe nabo dusanzwe umwino minsi turiko turigana ivyigwa by'ubuzima yitwa gufungura ijisho rya gatatu nawe ijisho rya gatatu ryarafungutse abonera ibintu muri positive angle. Nivyo mwita ijisho rya gatatu muri utabona ibintu muri positive angle ubu gikoresha abiri rero kabisa iki rero ndagikunze niyaza kumbwira ibitandukanye n'ivyo niyaza kumbwira ati wewe Liberty fake oya twanakoranye byantangaje byantangaje uburyo yagarutse arandika hano twanakoranye na mubaza bamwe mu bantu yemera arambwiye ati uriye musore nubwo abantu bamwe nk'abataramubona Liberty
numwe mu mayere madasanzwe dufise muri industry kumbe byaramugumyeho kugeza igihe yanditse n'umuntu adapfa no kwandika by the way aravuga ati uriya muntu I need ibintu yavuze asa no kuvuga ati I need is collab akeneye uko mu collaborating yanabisiguye aravuga ati turashobora gukora akantu ese uzomwitaba cyane gose n'uwatanze request cyane gose he's welcome John K you are welcome and I appreciate you and ngenda kwemera pe kubera ko just ntabwo nemera umuntu kubera look nuko asa ni photo posting ntemera umuntu kubera look uko asa ni photo posting uze kujara umukunzi w'amafoto achievement tumaze gushikako ni tumaze gukora ivyo nivyo binkurura ku muntu hariho mbere n'agatipu no kwihera n'abantu hari ibintu bibiri abantu bataratahura si tuvuga nacecetse hari kugira abafana no kuba ufise imitima y'abafana kugira abafana no kuba ufise imitima y'abafana itandukanira he ko numva hose dufata ari nk'ikintu tengatiye mu biganza ko numva bo hose bariyo izimbuga dukoresha zirafise ibiharuro turabira bako abadukurikira aho nibo bitwa abafana abantu bamaze kuba abawe bakurikirana ibintu byawe ku buryo n'umunyamakuru usanga afise abafana byo bitegeye n'umusivilian adafise n'ikintu kimwe akora muri art arafise abantu bamukurikira yita abafana banje bakunzi banje nama nayo ukavuga ati none se uyu n'umuririmbyi n'aka kantu katewe umuntu wese ngo dear my fans bakunzi banje abantu bose bafise bakunzi ushaka ko ufise n'igitigiri kinini ariko imitima yabo bantu tarayifata sibyo rero uyu John K mu Burundi uriya nta bafana benshi afise that's uko niko kuri John K bajya mu Burundi tunavugije kuri hari abantu benshi bamuzi buke ariko ivyo rero Jesse ndaba cagitigiri c'abantu bakurikira umuntu rero sasa uyu arafise imitima y'abantu bamaze kumubona amaze kumubona it's like abamaze kumubona amaze gutacinga bafise nabo bamurikiwe buguru ijisho rya gatatu ukano nagenda gatwaye kari mu mugi wa slang no ntabwo ari slang ni philosophy ni philosophy ikintu citwa third eye cyangwa ivyo bita kumurikirwa illuminist cyo tubihuza na illuminati abantu babaye illuminati normalement niyo bavuze illuminati abantu illuminati iriya jambo illuminati si kibazo bakunze kuryumva ukundi ku illuminati nabamurikiwe umuryango w'abamurikiwe abafungutse amaso ariko bari abo bacagikoresha muri negative behind the term nyuma y'iryo term bacagikoresha ibindi bintu rero nawe ari mu bantu nemera that's why anytime turashaka gukorana jewe ubwanje nyene mfashe initiative yo gutera intambwe ya mbere wow ibaza yuko ubutumwa aba yaburonse kandi ndi mu bantu nanje byoryohera kubona muri kumwe niko murakorana ku kintu kuko ndanaravye hariho ama angle hafi nkayo menshi simvuge ngo yose mufise icyo mupfana mu mikore ubwonko cyane hamwe je ndiko ndavuga cyane kuri monde professionnel monde professionnel uko dukora ibikorwa diko uziko je uvuze ngo uko dukora ibikorwa mpita numva ntewe isoni n'iryo jambo uziko je ntaratangura gukora film nakora film man izo filime nka NSORO hano hanze mu kibuga iyi filime NSORO kiribazwa ko n'abantu ibintu bitangaje ntabwo ari filime noja kubwira wakoze mu staff ya za ntogaruka ko nyinshi wakoze mu miseze zarakoze ariko buri gihe jiyo nkoze ikintu je ntuziko nishimira insinzi diko ako kantu diko wagiye kuri philosophy ivuga ngo mbo ubumeze nkaho wagitinga nkaho utarigera ukora uhora wimva nk'umuntu mushasha gitangura hari standard y'amafilme mba numva nokorana na John K Panizi indi standard mba numva ndamutse nkoranye n'uyu muntu cyangwa nabanaka nabandi mfise mu mutwe hari indi level indi standard rero hari igihe umuntu atera umugere hasi ataruka to utera hejuru ari kubera ko maybe awaitinze for some reasons kuduza ukuguru hejuru nico gituma rero ndakubwira nti mu mikorere sinohita ngenda ngo jewe na John K ngo match ahubwo nuko gusa we yahereye kariyeri ahantu hari developed hari opened natwe twayihereye ahantu hasa nkaho hari close nico gituma rero sinoja ngo mvuge ngo match kabisa bavyanka vyakunda kino kintu kibeho kandi jewe natangiye kumva ubumote bwacu
ubona ari igikorwa ciza kizoba gisohokeye igihe caco kabisa. Ndavyizera. Yeah. Uwitwa Ben Muru Biri Ado nta byawe umukunda ari uko mubona iminsi yo bana yanje namuzanye nsoro n'umuntu wanje igihe nicari bwagere twe dukorera igihe. Yes. Turaraba tukavuga ati nakakenewe mu bibi n'ibi nk'ubu soro wanashaka ni n'umuntu abanyada kundi biganiro cyane akubwira ati reka nzoze base mfise akandi kana nibarutse nakurikije something to say. Mfise uruvugerekereza. There are some people who come here to talk nonsense. To spend the time. Riadari uwitwa Nandez wow fantastic kwakira umuntu nivyo amateka. Kwizera Anita Nsoro much love acashira ko tuntu ko gutwenga twinshi n'urukundo. Joyce Benita sindayihebura ubushaka gukina muri timu yiwe igisabwa n'igiki? Icasabwa guca muri academy abanza akagirirwa formation acacishwa no mu ikosorero rimwe ry'amezi 3 wavuga y'amezi 3 yambuka inyanja y'ivyo. Ntabwo ari ivyo gusa ntabwo ari bya bintu byo ari nashatse kuvuga kubyaye n'ivya action ariko nahandi je nashize imbere ubumenyi mu bintu byose n'abankurikira ndabahamagarira imbere ya byose. Okay. Abantu bitwa bayuza ndasoma gusa sinza ndavuga amazina kuko nta nayabahari. Solo my best friend you are welcome. Thank you. Okay, Njejimana Enoke. Uyu ni Rambo turagowe. Turashobora kuryoherwa mu minsi kabisa. This one is the fighter. The fighter ni nakandi kazina kiyongereye muri mesha afisa witwa ni Enoke ariko aravuga. Respect my brother. Yeah man, oyo ni muri babantu bahisha amazina yavuze ngo uzumumbariza ati mbe warazimye. Uti mbego ubu urazi n'amakuru yo bagushikira. Uti hewe ubufanira vine yarize. Ati hewe ubavuga icongereza muri Fear Woman. Uti hejuru cyane sinzi kuzomufata kuko ivyawe birateba. Fresh sana. Uzi ikintu atazi nta muntu numwe ndiko ndahiganwa nawe jewe. Nigangwa n'indoto zanje. You know, ubu yareze ngo nguzina makuru ngo yoba gushikira uti hewe ufanira vine yarize ati hewe afise uburyo yanonosore inyandiko n'imvugo no muntu. Hariho imvugo zimwe mba nkwiye kugira ico ndazibwira k'abantu. Okay. Je umuntu yanyespiye muri cinema baramuzi. Ari muri Hong Kong. Urumva amaso yanje yaraba. Uba wumva nkuwavuze iki? Amaso yabarajabuka amahose ndaba ngahe. Nubwo bari imwe n'indende cyane nubwo bari yongiye amaso yanje ari muri Hong Kong. Uwo nawe arambwiye ibintu ni byiza ni terambere byose ndabifuriza gutera imbere ariko je nta muntu nomwe mpiganwa nawe nace gituma atamakuru nyene mfise ngo acira ubwongereza izo makuru je menya yahongeze ese diko ayo makuru yaronse umva atari meza amakuru yuko umuntu yateye imbere umva atari meza sabe biryoshe kumva none se what is the big deal? It's all about good. Ati hejuru cyane sinzi kuzona mufata. Yego. Yego sinzomufata kuko ntiduhiganwa. Nukuri sinzomufata pe. Yavuga icyo koko nukuri. Nkazona mukorako. Rego gufata umuntu muri ko murasiganwa. Reka naranazimya ahubwo. Muga gusahana amaso yazimye urahazi. Hong Kong. Nukuvuga we amaso yawe ari kwirabira Hong Kong. Ndabirabira mu yindi nshusho yo hejuru cyane kandi numva nifuza ko bose botera imbere ayo namakuru meza yampaye namakuru yo kwishimira nari kuba baravuze nti uzi namakuru byaranse ntaki byo bintu byari kumbabaza cyane ariko when it's about moving great mba umuntu ukavuze ko n'umuntu kano kantu tugere tunakavuze zoro wa muntu nyene fanira vene bariko baranavuga asa n'umuntu mwakoranye ingendo nyinshi kabisa nk'izi ntumwa Paulo muri Aziya n'undi mugabo ntibuka neza arahindurirwa status nimba ariko no bivuga nimba yari inkumi araza kwitwa umugore ni itariki 9 z'uko umugore nazo cabiki sorry niba yari umugore nazo cabiki yari umugore aca umugore expose niko no bivuga nibyo ariko saho nshaka kugera itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu sijuri kuratega sha Fanira Vine ushaka kuna mitego renda gutema mazi araja kuba kugwiwe baraguhaye ubutumire ntabwo bamaye ariko rero guterera story invitation fees guterera story je ubukwe maze kujamwe ni uraharuye ko bimeze kandi je ngiye no mu bukwe uharura iminota aha nkuno mwaka no babwira ati ciye ibiziriko
ntuzitege ko nzogumana ntuzashira muri komite komite ndayireke nta minota 30 uzohicara oya ntacu kazimanza warakubo ufite je ndafise ukuntu je ndumo niba ukurikirana ibintu by'ubwoko kuko abantu bameze mu miterere so hari umugwi w'abantu bitwa aba introvert n'aba extravert so ivyo ni ibintu abantu miterere y'abantu je gusa naragiriwe amahirwe yo kumenya ahantu mpagaze je byose nkunda ahantu hari abantu benshi ejo gituma uzombona hari n'abantu kenshi kubera ko je ibintu vyanje bataba babizi batandonka baca bakoresha gucrea no kwimagina liberty ateye uko ariko nje ndashobora kwibaza nk'umuntu avuze ngo liberty ateye uko tutarigera tumarana n'umunota ubu kandi akumvisha undi mugenzi we akaramwemeze abafashe liberty yabonye gake kuri Facebook yes ntabwo je ndi accessible mu buryo bw'ivyo bwo kuba hafi kumwe n'abantu benshi cyo kimere n'imanza nawe nyene arabizi nuwo agomba kugira mariage arabizi ko kenshi yakunda kumbwira ngo hari umuntu tujane mu rubango kugira ati niba ari mariage ihorere niba rimwe ibi bintu situ by'imanza zo mu mafamiye sindavyitaho cyane pe mba numva ndabishigikira ashobora guterera bibaye ngombwa nka haca mugavira masinoja kubesha abantu mufana wanje cyangwa mukunzi wanje uzobona ntaje mu rubanza rwawe nuzigira ngo n'umutima mubi jewe niyo character yiwanje imanza kabisa simba ndi comfortable kwa sasa ubaza ko ari kubera kiba cyaguhaye ubutumire cyangwa nibwo ari ngombwa oya je ndi ngombwa ndi umwe mu muryango wande muri bo diko nawe ntimugafata ibintu nk'ari ngo ariko bazoba bari bose s'abanyamuryango oya ariko harimo abanyamuryango umuntu yamenyanye nabo muri film abantu mumenyaniye mu bikorwa runaka ntibashobora kuba nk'abanyamuryango icyo ni parenthesis ushobora kwakosera nk'abanyamuryango azi kintu cya business na hantu umuntu aba ariko arahiga inyungu hanyuma ziheze umwe we agacukwe urabyumva ntabwo abantu babiri bakoranye muri society imwe bagomba gutumirana kubera ko bakoranye muri society imwe no mwakoranye mu buryo bwa society gusa bisanzwe mwakoranye mu buryo bukomeye gose agatoki ku kandi inshuti magara isi yababonye uko niko kuri nako waruzi ukuntu uriko urabivuga rero umengura umutangabuhamya si n'umutangabuhamya ariko umutangabuhamya ku byo namenye nk'uko abandi bose babimenye siriya ziri mba numva menga mbaye nk'uvugira abafana bazotangara kutabona isura ya NSORO ku bukwe bwa LAVINE noca ndababaza ati mwambonye mu bwande umaze kumbona mu bukwe bwande diko hari ubwo ugira ngo nta nshuti mfise ugira ngo nta nshuti mfise zirusha ubushuti nujya muntu mwibaza ngo dufitanye ubushuti bivuze yuko nubwo bari kugutumira ntibari kugenda ega gushigikira abantu ntabwo ari nagufuma nashandungi ku muryango ega jewe sindi nyaka sindi nkawe cyangwa gatuma kabasha reka zavuga bandi nyuma bandi umuryango bumaze gukura cavuga ati ntuma yankumi tubana n'umwana wayo agira ni genda munserukire siho ndi canke ndi muri utu ariko nibaza neza ko baramutse bantumiye nzogenda nibaza ko bantumiye niba bitari too late bantumiye nzogenda ariko gahunda n'ubundi ni wa mwanya wanje nyene gahunda ni wa wundi bantumiye nzogenda kubw'impamvu zuko ndi mu public figure kandi ivyo twakoze twabikoreye abantu bari public kugira ngo abantu batahita babona uko ndaba confusing ariko nawe ubwiwe nyene kugira urwo rubanza arasanzwe aziko ibirori irigara agakuku sihondi kiriya kintu wacakiriye gute ugifata nka achievement nziza cyane nziza hari ahantu handitse muri Bible ikintu cya mbere Imana yatanguye gukora kigaragaza kikunda umuntu cyane tureke n'ivyo bamuhaye yamugiriye mu weze ubuzima yarari mu byo yakoze byose yasanze atakintu na kimwe kimushimishije avuga ntingira ndagushirireho ikindi kintu undi muntu musa nuko Imana niyo yabigize rya ni cyagezwe abakatolika bavuga ngo ni sacrament isakramento niko babyita kandi rero n'ahandi muri Bible handitse ngo umugore umuhungu wese umugabo wese nagira umugore kugira ngo yirinde ubushakanye
cyangwa ubushakanye uravyumva ni ikintu ciza rero niko ndakubwira ko ari ikintu ciza ariko gisaba ubuseriyo cyane gisaba kutakijamwo nkaho umenga ugiye Yerusalemu ntabwo ari inzira iduga mu ijuru ishobora no kumanuka mu muriro birategwa n'uburyo uza kubibamo kuko mariage kinda kivuga mariage ntabwo ari foto ntabwo reka ndagutera story ntaragatembe nakunda kumubwira azoca kibuka nakunda kuvuga nakunda ku ubuzima bwanje bazi ko ndabugira ibanga ariko ubw'abandi ndaburaho hari ababwiye exporeza nkihera sho jisho nta nindi shwa ufise ni kuki abantu iyo mbere yuko babana baba bapostingana cyane n'inguvu nyinshi ivyo no munsi ariko nk'inyuma y'umwaka ugasanga ntibiri kuri iyo level uzi impamvu ntibaba baramenyana narakunda gukoresha bagatera imiti bajya baramenyanye kubera batagihinda cyane kwa kuntu burakanya morning glow rero no kuvuga ngo iriya ni engagement atari yo kuvuga ngo ni achievement ko achievement ni ikintu ubushitseko ariko ijya ni intango ntibaranatangura bazodutumira uwo munsi kugira batangure apana baheze batangure ubwo buzima no kuvuga ngo rero ikintu gikomeye kiri inyuma y'ibi birori kiri inyuma y'ibi zifoto kiri inyuma y'ibi byose yabadiko bazoza bakareporta bakavuga amakuru inyuma niho hari mariage aho rero hasaba gusenga ariko nk'umuntu mwagendanye urabona yuko hari uruhande rw'ibyizere yuko bizomushobokera nta cizere nk'umuntu wewe utacihaye utanacifitiye jewe icanje no ndagitaye gute wowe ugitaye wowe ugomba niba yifitiye icizere muri we urabona je nubwo taco no ndamufitiye ariko we acifitiye birakunda ariko je ndakimugiriye watacifitiye ba ntaye umwanya je nkunda kubwira yarakunda no kumbwira ndavyibuka ampanuje ikintu kenshi je ndakunda impanuro razi impamana follow your heart kurikira umutima wawe je ntabwo ntubwira ngo umviriza diko bigire guca na ko wanga gufata umuntu ku ngufu canke kumva ko ufatira decision umuntu decision yifatire wewe kugira ngo nivyakubera bibi nuzovuge ngo ni liberty kandi decision nkuru nubwo abantu bokugira inama ntukabizere cyo nakunda kwivuga kenshi ntukizere inama z'abandi bantu mugihe zidahuye n'umutima wawe kuko imbere ucugwa mu kintu babandi batariho bati ariko igihe cyose wakoze ikintu urabona nikosa wariguyemo uzikari we wagiye drivinzemo atawushinja urisubira ko nta n'ubucira urubanza ariko iyo hari abantu ngo yara bwandi yarambeshe je sinshaka kuja mu mugure babo bakubesha ibeshe wewe nyene anari n'umwana mubi kurundi ruhande mugasu sibubi none n'ubundi ko birangira mbaye mubi niko kurekera umuntu rega n'ubundi birangira mbaye mubi iyo nama naguhaye itocamo ugitocamo mukuvyirinda kandi aho muri ico gihe wocoba mubi expose cyitwa ngo kagahungu kabigize kabibona karakubeshe rero sinshaka kuja muri iyo angle ni kuvuga ngo rero niba yifitiye icizere azobishobora ariko basenge Imana mukuri Imana niyo yashizeho ico cagiyezwe ni nayo ikibungabunga nitunga urugo iyo rero muyishize imbere ya byose kandi mukayisenga mukuri namwe kandi mukabana mukuri biragenda neza musaza wumva yuko abashize ko n'impanuro I like it umuntu yitwa Jocelyn diko mbaye ndi nka wewe nobwira nsura ati courage cyane musaza courage arakoze cyane mba nanabivuze kuko nanababwiye yuko ndi mu bambere barabye uca uploading akeye Rwanda vat umusaza kabisa arakoze kuko mbazi yashu umugirira n'inyuma yabijya bintu witwa Salvatore niyo kindi nsoro ubahwa urakunzwe ariko watinyoteje cyane yazare ko atanyota mu gifise natunyarukirize filime yacu nsoro yitwa Santa Audrey Akimana set niyo yishura welcome bro yereka araguha karibu Cedric ndiho kubwayo iyi niyo filime ariko aravuga nsoro ariko gansoro nukuri amarende ahaciye angana iki kweli ata nagakuru kansoro oya vraiment ako kantu reka ngavuge ko gato aho turababaye nivyo ako kantu Jensoro vraiment baze barabimenyera guca babimenyere nanje narabimenyereye kuko hakunda kwitamwa ama contractant y'ibintu byinshi rero ndavyitwararitse igihe bazoza barayibonera bazoza barayakira ndavyitwararitse bashire mu mutwe ko ndavyitwararitse
uwitwa Clementine Jimbere yahora mu gasho kubera izi nkoho z'ibipupe. nazizi ibipupe Umusaza yitwa Clementine yitwa Clementine ashimwe mu ya mbere yo mu mwaka kubera ibipupe yapfunzwe azira ivyo bipupe. Clementine hankoreye umunsi kweli ni hatari. Witwa Jaria Uwimana impamvu ataduha filime nyinshi ari wadutera akayabogwe kenshi ko kuraba n'izindi filime nukubera iki? Ico rwakishuye impamvu aduha filime namaze gutahura ko ataduha filime nyinshi sinteba kandi je namaze kubona nubwo no bahaye nyinshi sinzigera ndabahaza ahubwo bakomeze bangirishije bizere ko ariko kazi nkikora kabisa nubwo babona bitaba byakozwe hari gihe biba bisaba ko nkora n'ubundi buzi kugira ngo umuryango ubeho nkagenda nka producer filime sinkindirimbo nka producer ibintu hari n'ama projet menshi ngenda nkora nkakorana n'aba partenaire igirumva navyo bisaba umwanya iyo rero nashize ku munzani ariko ico nzi nuko nziko ndabizirikana. Witwa Twizere Ingrid muzane diko nukuri uzi ukuntu nigira uzi ukuntu mukubuye nsoro ndamwigira ko uzi ukuntu iyo mutumiye nsoro ndamwigira ko ibintu byinshi cyane. Manishimwe Imana ikumbura icigwa ku bantu. Manishimwe si jewe Kristo muri jewe nuwampaye hari n'ivy'Imana yampaye niba hari uwo bifasha aba ari ishimwe. Bosco niyo nsaba none nsoro byagenze gute ariko turayikunda cyane ino film byagenze gute twabivuze film irahari yasose kabisa mu irabe Genevieve Rukundo we nsoro wakinye wagiye kutakibona canke cakirura carakumize karabaye ariko turacagukunda uri koromba ego umuntu araba filime zawe kabisa ngo carakumize karabaye ariko turacagukunda arahari kabisa nsoro is back for good ntabwo ugarutse gusa ahubwo nagarutse kubw'impamvu runaka kandi nziza. Wow. Richard Hatungimana kuko insoro tutayibona ukwezi kwaratanguye iki yakivuze. Witwa Sodit Art muri bwa bumwe turayindiranye igishika uwo ntiyegera atumara amaso. Bahati Masnize ku yindi shusho erega nyene turategereje ati nsoro ko yatevye gukora ikibazo cabaye woni user. Witwa Jean Dodier Menyimana byo sibyo ahubwo turamuteye intege mu bikorwa abinyarutse. Yariko aravuga ngo sivyo nibiki reka ari ibijanye n'ifungwa ryawe ifungwa birashoboka iyo yagiye ego bariko barabaza ngo yagiye hehe ngo ko mutatubwiye ko yavuye hahandi shashashani uramubwira ati bagukunda runini musaza guma utera intambwe urakunzwe akoze cyane. Uzomubaze igituma bataboneka cyane mu bantu byagenze gute kuri apotere sanga message yarungitse hatariyo ariko akambere ashobora kuze ngo ntukunze kuboneka cyane mu bantu muri kwagwisha kuma bavuze ngo ntukunze kuboneka ahantu nakavuze ko je niko nteye. Felix Ndagijimana uramubaza impamvu abesha ko yavuga ngo nsora azajya yiduha mu itariki ya mbere igize ukwezi turabesha rwose avuga ikinyarwanda no hagugiye akanyaro rwose muturanye nsoro irahari cyo kirananemiza mvuga ica abanyamurenge ni hatari nanje sinzi ko mfite mvuze sinzi kari umugabo uvuze ico muri Nyaruguru birashoboka. Asia Beyond kora witonze abariko bija hejuru abariko baja hejuru uzobacishe bugufi witonze courage wangoze hejuru cyane. Arakoze cyane ariko sishaka gucisha bugufi abantu tuduge twese ahubwo gusa bibaye ngombwa nimba haba hari amahiganwa ibikorwa byawe bibacishe bugufi cyangwa bicishe bugufi byabo jewe ngamije kunezereza abantu ivyo vy'amahiganwa ntavyo ndimo iki ikintu mpanganye naco kunezereza abantu nayo kuba wa mbere wa kabiri wa gatatu mbese ndakubwire waruzi ko ntizerera mu ma award niko bimeze award uraza abantu bawemeje batatu canke babiri jiri jiri rimwe n'ivyo ni babiri canke batatu oro jengamije miliyoni 13 z'igihugu kabisa
nizo ngamije n'izindi miliyari z'abantu ziri outside. So I'm not focused ku ivyo bintu ngo wa mbere n'uwa kabiri. Okay. I want to get the hearts of people. None akigira n'inama n'abartiste. Wow. Ntibakagire competition mwe niyo yuko wa mbere. Kuko nta wa mbere ahari, kuko nta ugena wa mbere abaho. Okay. Ahubwo imitima yabo y'abadufana niyo iducira urubanza. Okay. Niyo iduha awards nyazo. Awards nyazo ziva mu mutima w'umuntu yaravye ikintu akagikunda kikamwigisha. Okay. That is an award. That is the true award. Wow. Iyo nta na fake birimwo, nta na ruswa uba watanze, nta n'amanyanga bamwe. Okay. It's real. Filime yawe ndayikunda, ntawe bimubwiye. Wow. It's correct. Duhereze kuri uno musore yitwa abo ntasomye baraza kwihangana nizo ntabanya dusanga zigerekeranye, ariko no yitwa Lavaboy yaravuze ngo Nsoro umukomeze cyane umubwire ngo urashoboye kandi uzogera kure cyane, wahisemwo neza ibikorwa vyawe ni ntashikirwa kandi ukomeze uko no hakurya ya Mediterane uzogerayo cyane gose. Lavaboy uya Mediterane yashatse kuvuga nka USA oya Atlantic sure. Mediterane Indien Mediterane ni Europe ari ni Europe yaganishije okay ruhande rwa Europe kabisa, ariko bira continue naho ni kuri kidi Europe gane na USA USA. Wow, Lavaboy nuko yavuze. Uwitwa Fafa Official Fanny numukobwa ari muri Saudite, Arabia Saudite, yarambwiye ngo nina kubona ntituze tuvane ntakuramukije cyane. Wow. Ambwira ngo nzoguha umukono turamukanye. Fafa ryoherwe cyane byo bantu ubu niramukirije Fafa. Ndabikoze cyane. Nkaba ndaramukije Fafa. Kino kiganiro naragitura cyane umuntu yitwa Libatro Fridorin, umwe mu basore kabisa ndiko ndakunda uburyo bandika, ubona yuko nabo bari mu mwuga cyane baharanira uburyo two kubaka tugashira ku itafari muri film. Shout out ku muhungu yitwa Estime ariko arabikora neza, umwe mu basore nkunda uburyo bariko barakora iruhande rwa Nsoro. Kandi nabivuze uko kuri 62 July hari ibikorwa byinshi nabo nyene bagende babirabe. Nsoro mba ndiko ndavuga nk'uwera heza sinzi ko wavyumvise, ndagushimira cyane ariko urafise umuntu nkawe ndazi guteka ibindi bintu byinshi wumva usigira abafana n'utundi tuntu ko dutibuze twinshi ubu ufise muri wewe ubasigire nka kamwe ko bubaka ze dusubire. Banumva umwanya mengo ubaye muto kandi wanabaye munini. Ako zosigiye utekereje cyane kabisa. Gute se? Uri karumu kuntu uri ampe karumu. Vai Beni yindi ni kariko mbambona nagakiza karahonda. Nagakiza. Arahonde umuhungu yahonzwe. Bakakurinde. Bakakurinde. Oya ni bakandile mugabo. Mbona uri guhonda. Hari aho uzobisigurira. Atari hano. Rero na bo jemba numva twavuze byinshi kandi nubwo none avuga sinoba ndabimaze. Sinamvuze ngo ndabihejeje ngo ndumva ngo hari ikintu ngo ntavuze. Oya ivyo twavuze ni ivyo, hanyuma ico novuga nuko nyuma y'igihe, nyuma y'ivyo ndimo ndacari mwa mugambi nyene gukora cinema, non seulement kwactinga nk'umukinyi ariko gukorera muri domaine ya cinema kugira ngo itere imbere muri rusange. Itere imbere muri rusange. BFA yandikwa ryaraheze. BFA bariko barakora, bariko bageze hagati vyigwa, mumbure tuzogira lancement ya promotion, appel ya promotion kurikira, ariko baracari mu bikorwa. BFA irakomeye, irikirakora, ndanabashimire cyane abantu bari muri BFA kuko barantera intege, baranyereka kabisa ko nabwirizwa kuryama muhira, nabwirizwa kuba ndi responsable, nabwirizwa kuba ndahari. Hari na innovation menshi twatuko turategura ku rwego tuje ibintu byose ndabibona ku rwego rw'igihugu kuko uko bigenda kose tubwirizwa ni twege igihugu kibazwa. Twere twahisemwe kukibazwa muri buno buryo kabisa. Rero nivyo ndimwo abantu bakomeze badusengera, non seulement kudusupportinga mu buryo bwo gukora ama partage, ariko munadusengere kuko haba hari ibintu byinshi tutoshika ko mu gihe ico kintu yo contribution y'amasengesho tobaho. Hanyuma ikindi Imana ihezagira umuntu wese afise ico akora kugira ngo industry ya cinema itere imbere. Ico no basabira gusa n'umugisha ku Mana. Wow, ati ico basabira n'umugisha ku Mana. Numva muri wa mugisha nanje ariho no basezerera ubandanye n'abashika ko cyane, ariko gusa muri amasengesho wasaba banayegereke ko kantu gasa ni ca 10. Gusenga ni vyiza, sorry nivyo, gusenga ni vyiza. Gusenga ni vyiza ariko bino bikorwa bitwara amafaranga menshi. Nimba mubona Nsoro iba yasohotse nukuri ko Imana abatise bakunda gutinya kubivuga. Bino bintu birakeneye amafaranga. Nivyo Jenisi ca 10. Murakoze cyane, ndabakengurukire wherever you are, turabakunda cyane. Hasta la vista.
akari nuko tubihejeje Nsoro atwenga cyane yari yabaye karume cyane uno munsi ndagiye kuba kino kiganiro ndakimaze Nsoro atwenga cyane n'umusore wanyu kabisa mwabonye no ukuntu bivuze unababaye Diko urakoze merci actually ibyo ni ibintu byumvikana je ntabwo nkunda kubwira abantu ngo bagiri igikorwa bakoze ariko umuntu wese iyo ayobowe cyangwa kumva hari icyo bufasha kandi rero n'abasanzwe badufasha by the way n'abasanzwe badufasha mu buryo buri materiel sometimes ariko n'abandi bayobowe tutarenze kubabwira ngo hakenewe ibi kuko bashize muri valeur n'ibyo uvuze nico ntwengejwe n'uburyo ukivuza ubabaye kandi ukakivuga nk'iki ariko ndabiri yambita ije hari ahantu umva we gahunda uronse umuriyoni azanire Nsoro Sami oya nawe ute Samir nubwo byoba nibyo man uzabana hari umutifenzi afise akawani billion umva tanze cha 10 episode basi na 12 zoshaka nivyo rero nico kintu sinogi kurishimangira turacakeneye mwe n'ubwo bufasha kandi noneho tureke no kubukenera umukozi abegwa n'impembo kandi niyo umuntu yakunezereje ni byiza nawe gutuma twenga gutuma nezerwa guhezagira ivyo akora bituma agira intege kabisa rero nico baze bagikore kandi baze bagicishe kwa Diko ndabona yo yegeranya neza no yegeranya neza nimba ntobanza gukura ku icacu biranje icacu c'icacu sinzi uburyo icacira cyacu bakunda kusaba ni nimero zawe sinzi nkundiye ko no hava ndazipininga ubwa mbere nimero yanje nubundi sanzwe iri hanze reka ndayibahe nawe nyene basi banakuyagishe navyo nyene biba bikenewe so ndagushimira cyane nkwifurije isha n'ihigwe ubandanye utunganirwa ubaka umunara munini isi zo wirabemwo cyane cyane uno mwaka uzobonemwo byinshi imigisha ibandanye kukwiruka kwitanga imbere n'inyuma Mana iguhezagire nawe biguhe double urakoze cyane turabakunda cyane namwe aho muri hose imigisha ibagereko hasta la vista. This is Flesh TV. We shine to progress.